mediateur y'abagabo babiri. Mediateur yarimo Barera n'ivyo arafise experience ni Ukarinoglu ariko iyi myaka bafise ugacugene kuraba mediateur yarimo Fabian Ruiz sizamo Mkhitaryan nawe atanagaragaye mu rukino na Joao Neves ibindi biharo byose byafiriye ku rukino. Reka tubaramutse mwebwe mwese mudahigishanya kurikirana ibiganiro bica kuri Inai Sport TV turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi ndi kwa Ruheshi umwaka wa 2025. Hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 aho abatari bake bari barindiranye igishika uwo munsi mu kuraba urukino rwa final aho umugwi wa Paris Saint-Germain wari kutana mu mutwe n'umugwi wa Inter de Milan mu gisagara ca Munich ku kibuga ca Allianz Arena. N'urukino rwari rundanywe n'abatari bake wawundi ngo ku munsi wa gatandatu niba vyoroshe wawundi ngo hamwe bavuga imbere hamwe bakugira naha naho Inter de Milan yaraye ishitse hari ku munsi wa gatandatu. Niko umugwi wa Inter de Milan washoboye kurushwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Niki umugwi wa Paris Saint-Germain washoboye gusumvya umugwi wa Inter de Milan aho bashobora gutsindwa ibitsindo bitanu byose kubusa mu rukino rwa nyuma ibitari vyigere biba mu mpira w'amaguru cyane cyane muri UEFA Champions League. Ivyo hamwe n'ibindi nivyo tubateguriye mu kiganiro cy'uno munsi. Ijwi ni Gift Evra Irakoze, urubuga ni Nile Sports TV, ikiganiro ni Nile Sports. Ariko kuno munsi sinza kuba ndi jenyene, nza kuba ndi kumwe n'umutumire tuza kuyaga bitari bike na cyane cyane mu rukino rwa nyuma rwa UEFA Champions League. Reka ndeke kubatevya ducunguze umwanya umwete imbere yuko dutangura mbanze nakira umutumire abidondora ababwira naho yaje ava. Karibu cyane mushikacu. Murakoze cyane. Ahama abasanzwe batanze nitwa Igiraneza Adiela. Abasanzwe uri mwesha makuru w'inkino rusange ni sport. Abasanzwe nkora kuri Black FM. Abasanzwe bakikana bamaze kuba bambona kenshi. Yego muri rusange novuga ivyo ndanabashimira cyane. Kaze mu mpaye. Hano muri studio uhabona gute nijyambere uhinjiye uhabona gute? Niryo ryambere ndahinjiye hama na hama. Saneza pe. Saneza cyane abantu bavyumve nyimba babibona ku masanamu umve yuko live hari ibindi bintu nta hasaneza cyane. Niko novuga hasaneza cyane pe. Mwamumvise turi kumwe n'umuntu amenyereye umupira w'amaguru ndetse n'izindi displays zitandukanye ariko no munsi tuza kuyagana cyane cyane muri UEFA Champions League nanarya ryari joro rya bagabo. Tutangura ikiganiro cyacu hari ku munsi wa gatandatu abatari bake ndazi nawe warimwo ndazwenda kuzi ko vyinshi umupira w'amaguru nubwo vyoba minwe urabirindira. Umunsi urageze. Yego. Paris Saint-Germain turavye yajiva irazana swade yabo. Inter de Milan irazana swade yabo. Umumenyereza wa Inter de Milan ndavuga Simon Inzaghi arazana ya swade yabo ndetse na ya effectif twari tumenyereye na ya systeme de jeu yiwe. Uyu mugabo nayo Luis Enrique asanzwe agikomoka mu gihugu ca Espagne arazana ya swade yiwe na ya memezele twari tumenyereye arazizana. Urukino rwatanguye tubona bidatevye ku munota wa 12 bwonyene gusa igitsindo ca mbere kirinjiye. Eske tutarangira ndani mu kibuga turabico umwe washobora gusumvya ubundi umaze kubona igitsindo ca mbere ku munota wa 12 nkawe nk'umusanguzi wa sport wacewe utangura kwiha image imeze gute ya rukino? Mpereye kuvyo je kuvuga ku kijanye n'abakinyi ubundi bavuga ngo on change pas équipe kigana. Baya 11 agomba kuba babanza kwa kundi nyene iyo umaze kubona hari igihe utanga icizere ku bakinyi ugasanga icizere wabahe n'icapfuye ubusa bakuzana uwo musaruro kandi Prince abakinyi bamenyerana Prince atanga umusaruro mwiza kuko kumva uno munsi nta changement yabaye je kugira gakina n'abakamana hafi seze yose ari babakinyi nyene baza ko batanga umusaruro mwiza kuko umugenzi wamenye uyundi ati wafise ari foraha ubona ari febraha bakamenya kuza barakuvurana. Rero kukijanye na stade nkuko akumbya uravye liste yagiye kwitangwa mu kibuga ku ruhande rwa Luis Enrique bari bajya nyene ko no twanabonye amajoro twabonye bakora ibitangaza bari bajya nyene muri Ligue 1 twabonye bajya nyene ikindi kuri Inter de Milan bajya babanzanye bajya nyene kuko iyi Inter de Milan ikinye finale ziga kwizibiri mu myaka 3 saison 2023 yakuwemo na Man City ari kuri finale batsinze kimwe ico Rodri yagiye kuba batsinda yagiye kuba batsinda
bari babakenye usibye ko ashaka bavuyemo Andre Onana yarasohotse n'ivyo ariko hari amayeri niyaza ko nta bakinyi barenga nka batatu bari mu kibuga ku munsi wa gatandatu batari bakinyi yo finale deja wo bita Inzaghi yarafise experience kuri abo bakinyi abakinyi bamaze ko bamenyera ko nyimba ari saison 5 abakinyi bari kumwe bamaze ko bamenyera bitandukanye no kwa Paris Saint-Germain kuko kwa Paris Saint-Germain ni equipe ona ko iba stable ino saison nyene kuva ubwo bahaye ico cize no mumenyereza Luis Enrique ubundi nyuma y'ikintu shimira Paris Saint-Germain ni uburyo bize gukosora amakosa bakoze kuko iyi myaka yose Paris Saint-Germain imaze itibona irondera ikintu kimwe itakironka kandi gishyira mu buryo gusunja abandi bantu bose byavuye kuri manque de confiance kubamenyereza byavuye ku kutihangana k'uburongozi urumva uburongozi rero umaze kubona ikosa bwakoze amakosa buhishizere mumenyereza ndavuga Luis Enrique aza kuba seziheze yabagejeje muri demi finale bakomo na Dortmund baje ko basezera FC Barcelona kandi nako yari Paris Saint-Germain nubwo yavuyemo atangisha cizere usibye ko batakaje umukinnyi we Kylian Mbappe ubona ko nawe yagize cyafasha mugabo itakaragiwe nubwo yagiye ntitwabonye yapari ngo irabuze umukinnyi ngende uko kirapfuye ahubwo yari bishizere muri babanda afise rabo uburyo yaje kubahindura uno Dembele amugira umukinnyi akomeye rabo uburyo no mwana Desire Doué ni impano tubonye ubunyene tunomenye kuva kwa Rennes nta muntu yaramuzi mugabo ashitse muri Paris abayitangaza ushima rero no mumenyereza ni Paris Saint-Germain bageze ahantu hagati duhicize mumenyereza twe tuvyikureko rabo uburyo yagiye kuzana Kivica mu kwa mbere amukuye kwa Napoli yarabonye ati hano ndafise ikibazo hari uburyo batahuza na Dembele agashaka kumukura kumushira ganye nari kuko urabona uyu Luis Enrique imikinire yiwe ashaka bari abawinga b'imbere bagako gufasha inyuma baze gufasha kudefanda bana bagenzi babo rero kuri Luis Enrique nko wabimbwiye tubonye urukino rwatanguye tubonye uburyo ama equipe yose yubatse ni Luis Enrique avuye yava afashe abo bakinyi bato biwe arabubatse ahisho cize kuko na afise experience ubye kuba kwa Barcelona ko twari Ligue des Champions hari kintu barakoze bino bintu bya Ligue des Champions afise biziko turinjiye mu rukino tatanga turabona nakunze kwa mbona uburyo Paris Saint-Germain yinjira mu rukino ava yuko uravyo bave kuko abasa nkabaje nka meilleur perdant tutabeshanyira vyuke baje muri buriya mu ma equipe yose yaduze ivuye muri barrage umugwa Paris Saint-Germain nushitse uno munsi yindi yose yaravuyemo harimo za Man City za Real Madrid izindi zaravuyemo kandi iyi Paris Saint-Germain ivuyemo uziko hari imigwi kumakomeye yo mu Bwongereza yagira kuramo ubundi ngo masubira ingaruka inyuma mbere kwanza muri no rukino urabe iyo bave twabivuze uje utsinda Man City wibuka yuko mu kugira bavanemo wiya Man City nabwo yasanzwe ko batsinze ibitsindo bibiri baza bagomba bashanga ibitsindo bine confiance ngura kuduga baje kuri Real Stuttgart hariya nayo baje barayitsinda ubwo rero binjiye mu rukino bagarutse muri weekend de finale baza kuba bahura n'umugwi nkande nka Liverpool yose ari ya mbere abantu bose bana ko vuga ati Liverpool iyi nawo mugwi twabona ko ari umugwi mwiza ku mugane wa Buraya urakoze muri Premier League ikayitwara neza yagize amahirwe City yagwiriranye ntikora akazi afise Arsenal nayo isa nkayo manga nk'izivyirimwo baraje bari muri Ligue des Champions equipe ya Sociedad datsinze urukino na rumwe tuvyibuke neza isosa ari ya mbere ko kigwa na FC Barcelona ngabo baraje barahuye urukino rwa mbere bakina Parc des Princes nta muntu umwe atabonye urukino Paris Saint-Germain yerekanye nivyo ubunyamahirwe burya muri football n'amahirwe yarakora Liverpool yose okazimwe idaje umusaruro babonye igitsinda bavuga ati oya bizorangirira hatuzagana tubasangi iwabo hakiri kare cyane ushima rero Paris Saint-Germain hari uburyo yinjira mu rukino kare sinzi ko nyiba w'ikigitsindo Ousmane Dembele yatsinze aza kuba atsinda igitsindo cyatumye baje muri prolongation banajya mu penalty tuza kubona muri equipe y'inza rero byose biragaragara uyu bundi bwo ntaguciriyemwo ugiye kuraba imikino ya Paris Saint-Germain ukaraba iyo yajiva twakivuze ikava muri barrage ikaduga kuizi ikwimigwi twabona kwiri favori gusumba yindi igakigera uno munsi ego ni football ariko bimwe twunda vuga ngo umuguri favori kiretse abafana bo bafana ugutandukanye ko ari abantu bakunda football mugabo ugacashira mu maranga mutima olo football yikuna mugano gushira mu maranga mutima niyo mpamvu rijya Paris Saint-Germain uko twabonye yakinye ku munsi wa gatandatu bahura na Inter de Milan twabwirwa cyangwa ise statistique zerekana ko ari umugwi utingizwe ibitsindo byinshi ariko twatangiye kugira amakenga tubonye ku rukino Inter de Milan bakinye na Barcelona turabona attention avec cette équipe kumbe nayo irinjiza ariko irinjizwa kandi akubwire nivyo shaka kugana iyo ndavuga Paris Saint-Germain ndabwira uburyo wambwiye ngo binjiza hakiri kare ucuraba rukino tukuye ku rukino rwa Liverpool tuje ku rukino rwa Aston Villa naye barayikwakaniza bakokaniza mugo tubonye je
Aston Villa ni Paris Saint-Germain wabona yuko nubwo Paris Saint-Germain yatsinze ariko bagageje gukina habayemo ya kwa kuba uri muhira baraga profita kuko tubika yuko n'urukino yataza kuba batsinze muhira buri kuva kwa Aston Villa byari bigoye kuva kwa United byari bigoye cyane ariko hubaye mahirwe kuri Paris Saint-Germain yadoga abakinyi bagwiza icizere muri bo ndako byose bishoboka kugeza yaho tubonye agiye guhana Arsenal ivuye gukuramo Real Madrid inayimara cyane ibona ko yayisumbije bigaragara avuga ati ubundi Arsenal abakina bamaze kubamenyerana bahimaze igihe bamaze iminsi bakina Ligue des Champions kuza guhana abantu nyene bumva umenga Arsenal aza kuba yorohewe nayo iratangara tuza kuba ngo twabuze wabese Thomas Partey nivyo twarabibonye kuko gutuma abahindagura imyanya bakinyi hagati mu kibuga navyo byagize byisha ku ruhande rwa Arsenal ariko mu nyuma tubonye Paris Saint-Germain igeze muri finale kuri Inter de Milan nayo Inter nivyigendera duko kuko Inter imaze kumenyera bino bintu experience muri aya Ligue des Champions basimenye zamaze kubimenyera abakinyi ubwabo imyaka bafise n'igihe bakinyi urumva ko bafise avantage bafise guhabwa amahirwe ko bashaka gushika kure cyane turabonye urukino rurabandanyije tugiye muri mita imba niyenza ari bitsindo bibiri byari bitsindo bibiri kimwe cyanyuze ku matamiro wa 12 ku matamiro 20 voilà est-ce que nk'umusisanguzi nkawe bigenda gute ekipe imaze gutsinda 2-2 muri mita uri Simon Inzaghi nuko impinduka hakiri kare deja ni finale barayitsinda nibayikina sivyo ukagenda kuraba statistique undi bwo je byo nkunda kugira abakunzi b'umupira cyangwa se abafana football urayiraba mugabo amaso mengo kutuyiraba aratandukanye kandi turaba ecran imwe ngubwo turaba mu football yatandukanye biragoye utarabona Paris Saint-Germain menaravye statistique zayo igihe cyose yatsinze muri mita sivyo image zose yakinye igatsina muri mita ntiyigeze takaza urukino eske uri Simon Inzaghi ukaza kugomboza mujya mu noto amaze gutsindwa ibitsinda bibiri waye atari kugomboza hakiri kare abo nibaza yuko kukijana no kugombora ubundi ari igihe ugomba kavuga ati ngombe ko nakambona vyanse sivyo kuko nyimba Paris Saint-Germain yagutsinda rabo uburyo bagutsinzemo kuko ugiye avuga ngo bagombora ubundi yagusaba defense yose kuko ugiye kuraba kubgani ndana ko urukino cyane rwafiriye abuyavuga ngo urukino rufira hagati mu kibuga yamaze kuzima equipe rayibura yose kuko nyuma twabonye kwa Paris Saint-Germain ufise umutore bitwa Vitinha ufite umutore bita Neves je wabari bari abapolitika ko ari babiri bari n'abantu iyo byankiye kuri bajya cumi ya kumasi ya Paris Saint-Germain yapfuye kuri Karanoglu n'uyu ninde ari associé hagati mu kibuga ari muri Karanoglu harimo Barella harimo na Mkhitaryan kuri babiri iyo match yanse ukageza kuraba imbere mbega rutaba Martinez nako yitwara gute araza kumenya ko equipe ya Inter de Milan wayibuze mu gihe uzabasuraga kuri batatu baje kubwira uzasanga equipe wayibuze rero kuvuga ngo remplacement nivyo ushaka kwimba ko ari ku remplacer kare ariko nizo akeneye ko baramwereka mu kibuga ushaka ati ndashafise confiance kubera derby muri ntuze muri premier mita bomba ko bigishoboka nimba Barcelona waje kayise desinde 6 byo kwankira kwa Paris Saint-Germain ahubwo hari ikintu niyumviye twamenye yuko equipe ya Inter de Milan ni equipe itinjizwa cyane donc barako ya equipe ifise defense nziza kuko ni equipe kugira yinjize wa muntu we abizi imikino y'abataliyani kugara ndetse no bagi bakinyi besho ramenyere ikigano ryo muri Serie A ndetse no mumenyereza n'umutaliyani systeme y'abataliyani bayimba 100% uravyumva imigere bakina sinzi nyimba babonye kwa FC Barcelona nyimba twabonye Barcelona ishaka kwinza yiye bisinda Inter nayo ikinjiza kuziba bari babihevye urukino rwabandanyije nibitevye tubonye ibitsinda ahubwo bitanguye kwinjira nyuvura sivyo match ngiyo turegeje ku musozo iraheze 5-0 ubundi bwo je nsanzwe nkiri umupira kamaramaza bijya bitsindo no muri entraînement hari bitaboneka bijya bisino bitanu no muri entraînement meshereza marige bitaboneka kuko burya iyo fasha Champions League kuvihaba ni je ryambere habaye ibitsindo 5-0 uretse Juventus Barca yatsinze bine Juventus bine voilà byarenze bine kandi nyine habaye bine kuri kimwe ukagenda kuraba no muri Paris Saint-Germain nkuko twabivuze mbere aho yagiye iraca ubundi bwo myaka ibiri renganye yari fise yatiwe bitwa ngo Bamene yari fise Mbappe ikaba ifise Lionel Messi ikaba ifise Neymar n'inyuma mugabo yari afise experience ari wende uyu mugabo Sergio Ramos kwa uva kwa Real de Madrid nta kintu na kimwe Marquinhos nayo yarahari Thiago Silva nta kintu na kimwe do special batwaye kikombe cya UEFA Champions League bariko barahiga kiretse ko batwara ibyo bikombe vya Ligue bigera baramenyereye eske nka wewe ni ubuhe buryo Luis Enrique yashoboye kuba kamwe mugwa
Paris Saint-Germain nigenda rya Kylian Mbappe twari tuzi ko rishobora kubafekta ahubwo reka tubona umenga nico gisubitse. Ngiye guhara ku bintu imwe nakubwira umumenyereza equipe ya Paris Saint-Germain yize gukosora amakosa yakoze bavuga ati katutanga icizere kubera ndakubwiza ukuri amweke wowe kukina n'abandi bantu n'abatateguye ntiwavuga ngo utegure equipe mu mwaka umwe kizi gushigwa iguhe umusaruro kuko igikombe cyabura Ligue des Champions ntabwo yakina Paris Saint-Germain yonyene City dutangwa saison yiteguye gutwara igikombe Real Madrid ya mari candidat favori kuri ico gikombe Arsenal na iri maso Bayern Dominique iri maso wowe uraje nta experience sans oublier ni Inter de Milan voilà haya rindi equipe muri Espagne Barcelona ibiri favori uravyumva ntushobora kuza ngo wowe nta experience ubifisemo hari abantu wowe uraza kubuhana Madrid afite 10 bingahe urashaka igikombe mu misezi imwe ubikuye he bari mbega abakinyi ibintu byo baravyumva uwo mumenyezi uri kwateza ibintu waravyumva abo bakinyi ushaka gutwara ibyo bikombe bafite ubwo bushobozi ubundi rero kuba baramurese hagarukira demi finale deja yakwatanga icizere akatanga icizere hehe ni ya equipe nta Neymar arimwo nta Messi arimwo nta mustar numwe ngenderwa karimo uretse uwo Mbappe nayo karabagora yabavuze ati yababwiye ati mureka genda ikegenze nibisanzwe ubundi no Mataliyana no mu Espanyol aciye ubwenge araje afashe ya systeme ya tikitaka yabo ayubatsemo abandi ngo genda mwebwe nimero 7 na nimero 11 na nimero 9 baza kuba basanga imbere ahubwo mwe muraza mu mufasha aza kuba yifashisha bita Ousmane Dembele nabona ko yanamuhiriye kumukura ku ruhande akamushira hagati akunukisha nk'umunefu yuzuye neza nubwo ubona Dembele n'undi katarava ngo umusanga inyuma ariko ubona ko ivyo bintu Dembele yavuye avyuka ubundi rero na football yacu bakiye ku zino mpande amfise agati mu kibuga nimba wumva ko Pedro avuga ngo end game controller ukumva uravye imikinire yiwe bita Vitinha n'uwo bita Dembele ni même chose niba bakinyura ko bakontrola rero kuza gukoresha banasaba ubundi urukino rwari rufiswe n'abaje basore bagira kuri babiri ndavuga uwo bita Vitinha nakano kagabo Vitinha João Neves kuko niba abantu iyo bashaka gutanga umupira barahazi kandi uragenda bari wanahishije bafise abawingamira niba ufise hashafa kimi nimero 2 wabonye ubwo Di Marco yashitse ikiraro turamubura aho twamubonye ugiye inyuma ba Acerbi byamugoye kandi mu defenseur mwiza pe umuntu bisa nkaho yagerageje arashira mukuramo yari Benjamin Pavard uravyumva ariko ikindi kintu ngomba kubwire wavuze remplacement n'undi bwiza kuzikora kuko ugiye kuraba ino myaka y'abantu bagabo bafise experience mu myaka nayo ntibemera kuza nimba uri kurarigana no bita Desire Doué 19 ufise 38 uwo muntu mashaka mugwane mu biragoye ufite undi bwo football nubwo mwinigana gutika koresha experience yawe hari ahantu uza kugera wa mwana hagaca vyuka nawe ucuryama niyo mpamvu wavuze ngo gukora remplacement undi gukora ego afise aba backup beza bishaye ku ntebe ariko ngomba katekana ko experience yako kamaze gatangura urabe umusaruro ahuza kubwira kuko n'ubundi bana basore ba Inter de Milan ntabwo ari bose bari capable gukora izo kumara urukino n'ubundi ubona ko kenshi kuba 60 combien impindo zibwiza kuba kubera iki ya myaka hagahantu bakaremerwa buri imyaka bavuga ngo ntibesha inyenyegezwa imyaka ntinyegezwa rero ari urugero rw'umuntu hari byo watuma nandi mahigwe make Lautaro Martinez yari yamaze isata ameze neza ntitanze 100% yani Biseke yagiye kuba yinjira nawe yitera kare abarasohotse muri make ni equipe yananiwe uravyumva ko kunanirwa nta kintu na kimwe equipe igeze yerekana kwa kuvuga yashatse gukina nk'ivyo yakina kuri FC Barcelona bashaka kuza kugurura urukino bitwe ngo bakine ariko bibagira yuko equipe nawe ko bahura yaba defense gusumba uko bona babikora ubundi bwo ngo ntagiye kure yawe equipe yananiwe mu buryo bwose haba ku mikinire haba muri jeu tactique haba ku remplacement haba nuvuga no mu mutwe yananiwe ubundi bwo je ikintu nabonye muri ryo kino ikintu ca mbere Simon Inzaghi barawushijwe na uyu mugabo Luis Enrique yari yarabye neza hasi hejuru arategura irya match yisunze match yabonye kuri FC Barcelona yarasomye urukino icya mbere uyu Dumfries niwe mukinnyi akunda gukinisha Lautaro Martinez uyu mugabo Di Marco akinyuma mugabo wamuhaye umwanya araduga utari umunyamupira ukibaza akakina nk'umwataka ariko uyu mugabo Hakimi yari yashuye kumufata neza aramwanyira kuduga icya kabiri uyu mugabo nawe ariko barahangana na Dumfries ndavuga uyu akira kuri gatatu umukinyi mwiza Nuno Mendes yari yize aramurungika aramukara message ati Dumfries ntaze kurungika imipira kwa Lautaro Martinez ndakubwiye ikintu nyimba twabonye Nuno ashaka gufata wita Mohamed Salah kamushobora voilà na Dumfries nyakunarwa Dumfries ni ngo gikunda iyo ni facteur ya mbere facteur ya kabiri mediateur y'abagabo babiri mediateur yarimo Barella n'ivyo arafite experience ni Ukarinoglu ariko
iyi myaka bafise ugaca ugenda kuraba imediateur yarimo Fabian Ruiz sizamo Mkhitaryan nawe atanagaragaye mu rukino na Joao Neves ibindi biharo byose byapfiriye ku rukino. Sports.